Why? Just so much. Oh. twatangura umunsi nambari ibara hariya. Tunaenda hivi? Wigeze ugisohora warakimiza. Sawa. Acha kubwira mwana. Naomba tuongee kwa utulivu. Shida ulizotuletea hayo yote yamesababishwa na wewe. Uyu mugabo mwamenyanye gute? Ni Imana yonyene yaduhuje kuko Imana igomba ibikorwa ko bibandanya irabahuza. Nubwo umwe ari mu buseruko undi mu burengero murahurira mu bumanuko kugira ngo ibikorwa bibandanye. Rero twarahujwe n'Imana nuko muri mwe twari tuzinanye kuko umva ni ntumwa y'Imana. God bless you, ndamushimira. Wow. Nawe acaranyishura aho nituzinanye. Yego. Aranyishura ati murakoze Imana bahezagera. Ko rero nyene araza muri Amerika. Okay. Ari kumbe muri Amerika yagiye kwashika musanzwe muzinanye. Nitwari tuzinanye ariko twamenye ku ma comment. Ubitahure nambaye nari mfise kandi nta mawasiliano yuwanje na nyene twari dufitani. Oya tubyihoze kwanza. Duhava tuja muri birebire nitwakurikirana by'imiryango. Hebe. Yes, me Amar. Hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibitronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge. Ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano. Ishuruti oya. Hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle. Hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye. Mbega customer care iri hano. Mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we. Akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane. Nibi turonsa hotel Paradise on Earth. Okay, ladies and gentlemen, hope you're doing well, guys, wherever you are. Komanda zinezisi no kuturashima ibintu n'ubuki ibintu n'umugisha. Nizera yuko tuba tukiri kumwe 5 out of 5. My name is Ndikurio Leonce, the son of Dr. Vlog, aka Diko, aka the ambassador. Oh my God, today I got a special guest all the way from USA to Bujumbura. Her name is Claudia. Ushaka umwite Lahuma cyangwa umwite DFAM. The family stage name. Ubona yuko kabisa arasa neza nirwa mwita mu diaspora ubyemere kabiri kubera ko hano niwo mpaririza ngo bikunde. Claudia, turakwakire cyane kuri Diko Entertainment. Murakoze. Umeze neza? Ego meze neza. Mbe ni Rehema ni Lahuma? Rehema. Haya Lahuma na Rehema biratandukanye mukubona.
ariko biregeranye hafi aho. Rego ndabwira abantu ni uno muntu neza na neza tumwakiriye hano avuye hakurya y'inyanja nini, avuye muri Amerika. Ndanezerewe cyane, ariko ntibagire ubwoba, turavugana mu rurimi rw'ikirundi bumva, kuko uri muri bantu bake bantangaje babaye umwanya munini muri Amerika ariko bashobora no kugera hano bakavuga ikirundi neza. Wabigenje gute? Kubera ko hari abantu baje hariya, hari umuntu yigeze kuja hariya aragaruka hano ntaza kuvuga, atangira kuvuga, yaramaze imyaka 2 yonyene ngo mbe ngo hanaka ngo ni hehe ngo I don't know ngo ntazi ni barabara rijayo, ariko umaze ikeneye kuracavuga ikirundi. Wabigenje gute kugira ubu kivuga ururimi rwawe kavukira? Jecho novuga ku vyerekeye ururimi, twebwe turabarundi kandi nagiye muri Amerika nkuze. Rero kandi ururimi ni kavukire, abavyeyi bacu bavuga ikirundi. Urumva kandi kugumana ururimi rwawe ni byiza. Jewe sinifuje yuko ururimi no ruheba, kuko n'ururimi rw'iwacu kandi hajya ni byiza kugumana ururimi kavukire. Yego. Sinzi rero nk'abo bantu bo babibagira ururimi bavukiye sindabitaho. Baca bumva menga n'ubusirimu budasanzwe ko bayogera hano akaguma avuga icongereza akerekana ko menga nta kirundi azi. Je mba mbona menga bo babikora nk'ubusirimu. Hari ubusirimu ubona mu kwibagirwa ururimi rwawe ukavuga urunyamahanga? Ahubwo wibagira ururimi rwawe ukavuga urunyamahanga niho nyene ubura umushamba. Kubera nyene ururimi rw'iwawe ukeneye ku represent aho ugeze hose. Okay. Anyway, turakwakiriye mu gihugu cawe c'amavukiro, turanakwakiriye kuri ino TV. Murakoze cyane kandi nanje nabakunze ndabishimiye. Okay. Ibujumbura sometimes haraza kayaga, hari ubushuhe, climate iragutwara gute? Yakuguye gute? Klima yaho ni nziza, ariko kandi ibihe birakurana. Ibintu ntibyamari bimwe, hariho kuwa mbere no kuwa kabiri. N'umusi hashushe, ejo haraba kayaga, nk'ubu urabona ibintu ko biri fresh. Ibintu biri fresh. Hari iwanya ariko ngoya muniri mu mara muri neje, urubura ariko rubahondagura cyane. Ubuze hari iwacu Amerika ni nini. Amerika ni nini, ifite ama state atandukanye. Hari ama state yabana amabarafu, hari ama state atabana amabarafu. Example nkaho mbaye jewe nta mabarafu hakoroka. Ni state yitwa gute? Arizona. Arizona, I see the place. Arizona, Phoenix niho nicaye. Okay. Jewe aho mbaye nta barafu zihakoroka. Ubu tuvugana ya masaha hari izuba. Wow. Ubu hari izuba, gusa itandukaniro ryaho no ngaho Bujumbura, aha izuba ryaho rifite indugumba, urabira indugumba cyane. Ariko hari aho nta ndugumubira, ariko izuba uraryumva pe. Ariko nta mazi rifise, nubira indugumba. Nabitahuye izuba rya hano rizananye n'ubushuhe. Ariko hari ahantu hashobora bijya kuba ariko harakizuba mugabo atabushuhe buri concentrate ugumamo kugira umuntu rikaguturira, ariko atamazi yariko yara. Wow. So uri hano Ibujumbura, tukuzi muri GN. Hari abantu badukurikanye bamaze kubona yuko no muntu bashobora kuba babona muzi mukamuna, ariko filime yabonekanyemo cyane ni yitwa Impact. Uri hano Ibujumbura uzanywe niki? Okay. Nkuko ifilamo ibivuga, Impact impinduka. Yego. Naje Bujumbura ntumwe na GN. Urazi GN twaragutse no muri Amerika turiyo, kandi turabishimira Imana ko twabaye international. Si ikintu cyoroshe, ariko urabona yuko Imana nayo ishishikara kudufasha. Naje rero nkurikiranye ibintu byo gukina mu kamuna, nkuko ubona nyene mpaye ndakina, wasanze ndiko ndakina. Rero nibyo byanzanye hanini cyane, bivanye n'umukuru wacu nyene yipfuje ko no hashika, nanje nkabona aba GN bagenzanje tugahura tukanezerwa. Wow. Ibintu birakomeye cyane. Sinigeze nimvira ko umuntu yohaguruka ku birometero byinshi cyane avuye muri Amerika akurira indege aje kwagitinga hano. Bino bintu ko biriko biratwara amafaranga menshi, muzohava muyasubizamwo nk'abanyamuryango ba GN. Rujya rugendo ntigoroshe kuva muri kuri hano, even na bill buri kurakoresha hano ndazi nini cyane. Aya mafaranga muzoyasubizamwo? Okay. Kuvyerekeye amafaranga sino bihagarara ko cyane, kuko uravye dépense dukoresha.
sino bihagarara ko cyane ariko igikuru no gukora igikorwa tugashikana ubutumwa biciye muri social media kuko iyo uhagaze ku mahera cyane nta na kimwe wokora kuko biradepanse ibintu bituma ukoresha amafaranga menshi ariko ubikoze n'umutima umwe ukaba uzi icyo ukeneye ugomba gushikana ubutumwa imbere urabikora kuko najya amafaranga n'Imana yaduha kuko nubwo butumwa dutanga tuba dushaka gutanga ubutumwa kugira ngo abantu bahinduke ariyo impact rero iyo duhagaze ku mafaranga umva nta kintu twokora uharuye nk'itike yankuye muri Amerika ugaharura nka hano kira kintu n'amafaranga aho ujyama n'amafaranga urumva mparuye izo depense zose urumva ko atacyo mpemba ariko kubera ari umuhamagaro wanje nce ndabikora nezerewe uvuze akantu kunze cyane kitwa umuhamagaro nubwo utakaguye mwabino bikorwa uri muno munsi what's your purpose, what's your vocation, what's really your target? Ushaka kugera kuki muri bino bintu wise umuhamagaro? My target is gushikana ubutumwa imbere, gushika imbere kandi kwigisha abandi bakagira impinduka mu buzima bwabo biciye mu bikorwa dukora mu bintu byo gukina kuko ntidukina iby'abanyamahanga dukina gospel ni ikintu ukora kirimwo ubutumwa bw'Imana kandi murabona ibyo dukina si ibintu bisarishije ni ibintu by'ubutumwa rero nanje ninabona ndiko ndasohora ndakora ibintu bifise impact mu bantu ariyo mpinduka bizonezera nanje mfite ikintu nishimira imbere y'Imana ko nakoze ikintu cyitwa impact mu bantu. I like it. Kurundi ruhande muri GN byumvikana yuko neza na neza tubona CEO n'umugabo yitwa Sabasi Nkurunziza muri no mu bantu twabonye mwamwakiriye for the first time ageze muri Amerika. Turashaka kudusubiza inyuma gatoya, uyu mugabo mwamenyanye gute? Ni Imana yonyene yaduhuje kuko Imana yigomba ibikorwa ko bibandanya irabahuza nubwo umwe ari mu buseruko undi mu burengero murahurira mu bumanuko kugira ngo ibikorwa bibandanye rero twarahujwe n'Imana nuko Imana yagombye ko duhura ni Imana yabahuje ofose biranumvikana ariko byaciye mu yihe nzira mwagiye mubona ashika ku kigo cy'indege muca muramwakira canke muri musanzwe muzina? Okay. Muri mwemwe twari tuzinanye kuko twaramubona ibikorwa byo yakora of course namwe murazi yuko ari umva ni ntumwa y'Imana. Exactly. Ni ntumwa y'Imana ibikorwa byiwe biraboneka biragaragara kandi n'umuntu akunda Imana cyane rero uri umuntu ukurikirana ibintu bya social media ntushobora kureka kumumenya kuko arakorera kuri TikTok arasenga cyane kuri TikTok arakorera kuri na Facebook arakorera kuri YouTube rero jewe ntaciye kure ukuntu namumenye namubonye kuri TikTok ariko ntaramubona kuri TikTok hari indirimbo yiwe nakunze yitwa Bomoka Eriko inzitiro zeriko uno munsi zibomoke iyo ndirimbo narayikunze ndayikunda icyo gihe yaririmba nyene ndarayikunze cyane nakunda kuyishiramwo mu nzu ngiye ku kazi nkashira mu modoka nkagenda numva ni indirimbo ifite vibe rero umunsi umwe mbona ya postinze reresi kuri TikTok akaresi gatoya nyene sinzi ngo yari firamu ngari nta short movie nyene cyenda mwandikira kuri TikTok nambwira agenda umumama mba muri Amerika ibintu nk'ivyo ariko nakunze ukuntu mbona abarundi bacu bariko barakina God bless you ndamushimira nawe acaranyishura aho nituzi nanye aranyishura ati murakoze Imana bahezagera ko rero nyene araza muri Amerika ari kumbe muri Amerika yagiye kwashika musanzwe muzinanye nitwari
turabizinanye ariko twamenye ku ma comment ubitahure nambaye nari mfise kandi nta mawasiliano y'uwanje na nyene twari dufitani ni nkuko commentinga ku kintu cy'uwanje nka kwishura ibintu nk'ivyo byumvikana ko wamumenye ku ruhande runini biciye muri music sector of course bari kigushika USA ntimupanga gukora music hago mukavuga ngo reka dukine films ndibaza yuko ari ikintu cyaje ubwa mbere cha films kubera naco niyo nyota yewe arabikunda byose kandi murabona byose arasohora n'indirimbo murabona cyane cyane indirimbo zuba ariko arasohora jewe ndi arabikakunda kabisa indirimbo ziba ariko arasohora murabona naje ko ndi munsi nziko muzikurikirana mu ndirimbo ziurimwo akomenya nabonye ni wewe okay ntisenda byebuka nyene tuba turiko turasupporting kuko ibikorwa by'Imana ndabikunda cyane ndakunda kuririmba ene usanzwe ukijijwe urakijijwe nawe je ndi umukristo ndakijijwe ndubatse mwo kugurira agacupa ni wokanye yes haizigiye kinini kuva mvuke mbe mu nda ya mama come on sinzi ninge ni moda narinzi ngo Parfait nabonye umushuti wawe cyane muri shooting arava kugurira nk'akayeri witemwo oya Parfait na vyanwa Parfait ko menga ndamuheruka kera bisenya eka numwana mwiza na Parfait ko menga kera yarabisenyagura hamwe ndawe oya sinigeze oya ngira wabonye utariwe sindamubeshereka wabonye utariwe mu bantu benshi babonekanye muri Impact yes nabonye hari ukuntu muhakwa gusa hari ico mufana murasa kabisa wewe wabonye iki wewe wabonye uyu hari umukobwa nabonyemo wagasazisazi anasmokinga hariho undi muntu nabonyemo like mu masura muregeranye cyane nta muntu twe dufisa smoking mu muryango navuze umuntu nabonye muri filme ya uri hano yundi wabonye muri films kandi uri uri films je nta wonzi nawuzi okay twivugire ababonekanye mwere okay ntaco bafana mu muryango ntacyo bapfana ko nabo sinzi nimba ari jewe abantu bariko bara filime nayipininze mugende muyirabe nabonyemwo murasa cyane hari ico mupfana erega abantu bimana iyo bahuje imitima usanga basa yego kandi iyi minsi umaranye n'abakozi b'Imana hano none na je na Parfait dutandukaniye minsi umaranye na ba Mimi ba Parfait na ba Savas hari uburyo mba numva muri ibisohoka muri wewe n'ijambo ry'Imana gusa umva nyene nibyo nyene biba bikuye kuva mu kanwa k'umwana w'Imana tuve muri mpemu rero tuze mu biboneka byo muri ya filime nta bantu babiri bafite ico bafana Impact Impact harimo abavukanye wow yes harimo abavukanye sinigeze nibesha ni bande nimba atari banga oya tuvuge ku kazi iby'imiryango tuyireke nibwo mubandanye mwinjoyinga Impact mugabo tureke ariko ubuzima bw'imiryango ngo ni mukuru tubyihoze kwanza duhava tujya muri birebire nitwakurikirana by'imiryango birumvikana haba usanga nawe uri brother byovyo filime murakoze irasohotse ufise abantu bawe ufise abantu muri family ufise abo muzinanye batandukanye hirya no hino kwisi feedback ni yahe barako baravuga iki nyuma yo kukubona ukinye muri filime kuko nimba ntibeshe nizera ko bwari ubwa mbere wagitinze yes n'ubwa mbere n'ubwa mbere nagitinze ariko ndavyishimiye kandi nari ndabishaka kora byumva feedback zirimwo sindabikurikirana cyane sindabikurikirana cyane kubera urabona ko ndi busy kandi network zirangora ni maga twiyunge nubizi nawe rero nzobikurikirana neza n'ingenda mu rugo niho nzokwicara nyene ndabe na comment z'abantu ariko ndizere yuko abantu bavyakiriye neza kuko ndabona abantu barabiraba cyane wow wavuze ikindi kintu nakunze mu ntango uburyo mushaka yuko ibikorwa byanyu cyane cyane biciye muri GN biba international yamara ururimi tugikinisha hano ni nka rumwe gwitwa ikirundi kandi ruri loko tuzotaginga canke dutargeting iriya international market bishoboke mu gihe tugikina mu rurimi gwitwa ikirundi inyishu ni oya kubera ururimi rw'ikirundi uravye no kuri Google nta ruhari
Kirundi nta kiriho, harimo ikinyarwanda, urashobora kwandika ibintu voilà, harimo ikinyarwanda, nta kirundi kiriyo. Rero how gute uzoshika international kandi n'ururimi rwawe rutari kuri Google? Voilà, just imagine. Nico gituma imuvi yacu twayiswe Impact, impinduka. Kurabyumva? Kandi urabona ko harimo icyongereza of course. Muri Impact ariko ni mixed. Harimo igiswahili kirazamwo gike. Harimo icyongereza uruhande runini ariko n'ikirundi naco nyene. Nico gituma nakubwiye ko ari Impact, kuko imuvi zahora zisohoka cyari kirundi voilà. Cyari kirundi cyonyene. Ariko ubu twasizemo impinduka y'igiswahili n'icyongereza kugira ngo international n'umwongereza uyumuhaye azomenya ati habagombye gukora uko. Uyiravye na movie urabona ko hariho translation. Translation irahari. Rero kugira ngo utazi icyongereza usome ikirundi, utazi ikirundi usome icyongereza. Nico twagombye gukora, ariko twizera imbere icyongereza tuzogikoresha kandi nawe uzokivuga. Come on. Warindira kugabira imbere none si parfait. Muzomenya ko ari we yarakubise icyongereza umva. Icyongereza chapa. Mugana umvise ngo ari kwishura rikariga uze kurabana umusigire utu idioms oyu mundekere nta kibazo turi kumwe. Hapo nyene nako ndibaza uri muri shooting wabonye ba Parfait abitwa ba Constance Uyusenge Ivete ni hari ubaravye nubwo mutari ko muri Google rurimi ubona bazohava bashobora nk'igihe mwavuga atereka muhindure mukore nka filme iri full in English wataweza kweli? Okay, kira kintu no kwiga kandi nukushiramwo BD. Urinze ufata ibintu ukabishira mu mutima ukabikunda nta kabuza wo kubikora. Ukura byumva. Ururimi urashoboye kumbwira ati vuga uko nkakivuga kandi ntazi mana yake, ntazi ngo kimanisha gute. N'indirimbo twebwe kera baratwigisha indirimbo z'igiswahili, tukaririmba indirimbo z'igiswahili tutazi ngo bisobanura iki. Rero niyo ntacobuza ko dukina kandi ari vyanditse, usoma ivyanditswe ukina bijya vyanditse. Mvuga nimba ndagutahuye mu kurindira ko bona kimenya neza nubwo batabara kimenya mushobora kuba script yanditse mu Congereza kandi director kazi kiwe naka nta musomera bijya vyanditse agasubiramo. Aya accent yo muri America nko mu kayana twenze ko hano tuvuga ngo gusupporting by mwe muvuga ngo gusupporting the support. It's just imagine ama accent numva ko ashobora kuba kubita hasi dushize ku masoko bakumva menga English bavuga siyo. It's okay. Ariko bo bamenye icyo wamanishije. Reka nakubwira ikintu kimwe. Urabona twebwe muri Afrika iyo uvuze ururimi baragutwenga, sibyo? Ubwo n'ubushamba atawubufatiye. Kuko uri kura mutwenga wewe nawe uziki. Ariko Amerika ntibigera bagutwenga ahubwo baragukurikirana barabe kijya kintu ugombye kumanisha bakagufasha. Uko yumviriza ico washatse. Uwe yumviriza apfe gusa kumenya prononciation wagombye guprononcing, akwirikirane gusa ico wagombye gukora kuvuga nyene acha agukurayo nyene. Urabona nko waruvuze ati can I have a water? Mwebwe muvuga ati give me water, right? Give me water. If you say give me water ataelewa aratahura wagombye kuvuga ati can I have a water? So like twebwe tugomba gusaba amazi uvuga ati can I have a water please? Bigomba gushira ko please. So twebwe rero ngani twamenyeye kuvuga ati ngo can I have a water please? Twamenyeye kuvuga ati give me water. So nyene naratahura ati uyu ava muri Afrika yakivuze nabi ndumva ko yagombye gusaba amazi. Rero twebwe hariya nibagutwenga ahubwo barakwigisha kugira ngo umenye. Rero twebwe nitwayigiza mu Congereza tuzoreka kuyigiza bijya byo ariko tuzokora ibisa navyo. I like it kabisa. Ngenda gushimira cyane ku kanya uba waduhaye. Tugusanze mu bikogwa ndabona director yatangiye kunyereka isaha. Ariko uracari hano tuzoyaga n'ikindi gihe. N'ikindi gihe tuzogusanga muri Amerika. Karibu. Tuzogusanga USA. Karibu. Kuzabona Diko Entertainment yuriye nk'iteka za USA zaye ko mu bitwenze. Ariko ubona Diko atazigera honyoruka muri Amerika agiye gukora iki. Kubera ikaramabuye wikoreye no. Haramabuye wikoreye no. Exactly.
Kimwe cyane yamara hari benshi bari badukurikiranye banagukunze. Hari akajambo wabasigira imbere yuko mu masaha atari na menshi uzohava ufata indege maybe ugasubira iyo waje upfa. Abakunzi? Iya aba bakunzi bacu. Okay. Cyambere no babwira cyo ndabakunda cyane. Ibikorwa dukora dutera imbere kubera abo kandi batibagiye kudusengera kuko birakomeye cyane ntivyoroshe bashishikare badusengera kandi turabakunda cyane tutibagiye kubatumira kuri YouTube bagende kuri GN Films basubscribing badusupporting basubscribing bana basupporting bizo dushimisha cyane kandi tuzobishimira cyane kandi turabakunda ntituzobata hasi ibikorwa tuzokoma tubashirirako kandi biciye mu masengesho yanyu ndibaza muzobikunda ndabakunda cyane. Wow, turabakunda cyane mubanaye mudufollowinga munadusupporting turabakunda cyane wherever you are. Hasta la vista. Yes. Dico Entertainment.